mu miseza wo mushikiranganje bw'ubutunzi twaranganye mutima afiki bapfuye gusa yuko ibanki nkuru y'igihugu itangabwa ubushikiranganje bw'ubutunzi kubera kare ubushikiranganje bw'ubutunzi bw'abago dukeneye gusohora amahera zana amahera bagaca batanga mwarabonye ibintu amahera yasohotse akategeruka mwarabonye ingene bubaka baraje ya Mpanda bagatanga amahera yose baragitanga kubera iki ubushikiranganje bw'ubutunzi bwo bwemeye ko ayo mahera asohoka ibanki nari haka amategeko igacivuga iki shefu w'ishefu twaranganye rero ntawe kuvuga ni kuva ubu ifaranga ryose risohoka ntegerezwa kubona ico rigiye kwiha bacabona aho bahora ngira ngo bacisha utuntu ndahazibiye baca batakuririmba ururirimbo ngaha mu mabarabara umukuru w'igihugu aratwinjirira mu bikorwa vyacu umukuru w'igihugu arabimirira aho usanga ubushikiranganje avuga ngo ndamwinjirira kubera iki bagira abanyonore nasanga umukuru w'igihugu ni hafi yabibonye umukuru w'igihugu yibirwa amategeko jewe mwibwirizwa shingiro ico nabona naco nasomye hariho akantu kanini gatoyi kukabona mugana uruntu runini cane rwagutse ngo assurer le fonctionnement régulier des institutions ebwe mwitsi by'amategeko ntanze iryo jambo ntirikwiye inama nshingamateka mu Burundi hari séparation des pouvoirs c'est la démocratie éternellement séparation des pouvoirs none ko executive itinjirira legislative ninde ko bose ari le pouvoir de l'État ninde azoba hagarara rero hagaze kuvotabisha mwese akavuga mpagwaje n'igiri undi mpagwaje n'igiri bero ntakizo bikimaze umwe wese azoshakira kamera uri kwiwe